hari umunezero udasanzwe, abantu bari baryohewe, banyakiriye neza, abantu baho bameze neza, barayagisha abantu bakakira abantu neza. Ubona ko dukeneye twebwe mu Barundi tugiye kwigisha ikintu kwanza ca mbere cyo kuririmba umuziki wa live. Hanyuma umuziki wa live dukura kuri ku ntambuko imwe dutware ku ntindi ntambuko, kuko kuri muziki wa live ituma n'abantu bumva icyo hararirimba ijwi yawe kandi urusohoka ngende isohoka ariko sohoka neza. Kandi ku ma community y'Abarundi dukeneye kuza turasupport umuziki w'Abarundi nkuko nabonye byagenze no musi ngaha. Ni byiza ko dutangura kuvyura ingabire z'Imana ziri muri abo bantu batandukanye bugwaruka. Imana ibahezegere cyane mwe matuguye kino gikorwa. Je nta sinumvuga yuko ari bishasha nabonye mu Barundi, kuko Abarundi n'abantu basanzwe bafise talent nyinshi cyane, n'abantu benshi bafise talent z'Abarundi. Ico bakeneye nkuko nari navuze ubwa mbere, bakeneye chance gusa yonyene, bakeneye chance yonyene, umuntu gusa yoza akabereka chance ukuntu bo inzira zo gucamo kugira bashikire bagomba kuja. Nahande Abarundi n'abantu benshi barafise chance nako barafise talent nyinshi. So rero nk'umuririmbyi twiga nako kugira ngo izi ngabire ziri mu gwaruka naho tubugwaruka n'abandi barimwe ingabire zose zidugi kugwa Imana kije imbere na cyane n'amahanga, kandi natwe tumenye ko turi ubwoko bw'Abarundi, ubwoko bwa Afrika tubaho. Uyu wanje nashobora kuvuga kuri make kuko ivyo wacu dukunda gukora ivyo tutabanje kwiga ku bandi, kuko umuririmbyi nyamuririmbyi arakora kandi araririmba, ariko akeneye kwama yigira ku bandi akumva ijwi ry'undi muntu ko aririmba, kuko nk'aba badutanguriye ubwa mbere barakora ibintu byinshi bitomoye. Rero ikibazo dufise twebwe tubuze ukuntu ubuhinga, kandi umuziki bijana n'igihe, kuko umuziki wahorimbwa muri 90 na so umuziki ukwiye kuririmbwa muri kino gihe, kuko uririmbye muri kino gihe abantu ntibagutahura. Rero ndifuza ko abaririmbyi hano muri Amerika bigira ku bandi bantu badutanguriye imbere, kugira ngo baze barumviriza ivyo bahaya barakora nabo bace bigira ngaho, ariko atari gukopi na paste. Ico nibaza kuri twebwe ku Barundi bose bari hano, Imana yatuzanye hano atamuntu afise itike yo gushika hano, ukuvuga yari ifise imipango yayo ifise kuri twebwe ubwoko bw'Abarundi, twebwe impunzi na kumbure n'abandi b'Abanyafrika bose bari hano. Imana dufise ko intumbero ikomeye cyane. None rero uravye mu bindi bihugu igituma ingabire z'abantu zitera imbere nuko hariho abantu bakora uko bashoboye bakaduza ingabire zo gwaruka, bakaduza ingabire z'abantu, ariko twebwe Abanyafrika turi hano ugasanga biragorana cyane, ahubwo no kuvyuye umutwe tukamucumitira hasi. Rero icyo mbona nuko abavyeyi bacu bose yo bariyo bava bakagera, byari byiza ko bahaguruka badane baza ico twakora nk'Abarundi. Urabona Abarundi n'abantu benshi bicaranye ingabire bafise hano muri Amerika. Amashengero menshi amaze kubona umurundi, bamaze kubona umuntu wabo atangwa gukora ibikorwa hanze y'ishengero, bafise idea yo kuca bavuga ati uba hano mu ishengero ukora ibikorwa byose hano mu ikanisa, canke tugukuremo ugende ukora ibikorwa byawe. Ivyo ni ibintu biriko biratuma ingabire z'abantu nyinshi zicara. Ndashobora kuba ndumuririmbyi mvuga ati okay, ngenda mu ishengero kanaka ndonsa akaryo ndarimbana n'ikwaya n'ikorare ntangorane, ariko hariyo ibikorwa ukorera hanze y'ishengero kumbure kubera ikwaya atamwanya ifise, mugabo uhamaga ukagenda kuririmba. Ivyo ni ibintu ingabire Imana yatanze, ntitunganya talent. Izo ni talent abantu bakoze b'Imana baba abanyeshengero dukeneye gushigikira kugira Abarundi bacu bose baduge tushike somewhere, kubera ko tugumye tubazitirira ahantu tuvuga ati uguma ngaha nahanyene ibikorwa byawe nahanyene bibandaniza ukora nta handi hanze ugenda, ukiretse ujanye n'ikwaya byonyene ubu uri kuraboha ingabire z'abantu uzibohera ahantu hamwe ntizi growing, ntabwo zikura, nukuzireka zikure nka kujya kwa mashugwe. Nibyo nanje nka kujya kwa FFP naje nkurikiranye nserukiye FFP nkaba ndi n'umujaje hano. Niyo message ngomba gutanga mu Barundi, reka abantu bakure, rekura abantu bagende hanze bakure, babise chance yo kugenda hanze gukora bakure. It's what we want, it's what we need nk'Abarundi. Watubonye kandi eswaje iye mpano ushobora kuduha wadusanze tumeze gute, ubona twokora iki bivanye n'ibikorwa dukora? Ibikorwa byanyu nabishimye gose, noneho natanguye kubishima ubwa mbere kera mutarahagarika ko ari igihe mwigeze gukora, hanyuma mbona umengo biraryamye gatoya, ubu muca muragaruka.
naryohewe cyane mbonye mugarutse kandi ndabashimiye cyane cyane ku bikorwa byanyu mukora. Nabonye mwaragiye kuri Burundian Reunion 257 hanyuma naramwaje ngaha gukora ivyo nibikorwa amamiliya y'abarundi dukeneye ko yakora atari kugenda gusa kurondera ibindi bintu atari barundi. Abarundi bariho barafise inyota yo gukora, nimugende mubashigikire. Muga mwaramaze kubikora ivyo nibikorwa muri ko murakora, turabashimiye cyane.